Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya mudukurikira muri Afrika, Zambia, Kenya, Uganda, Mozambique, Afrique du Sud, muri mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Iyi ndwi iheze abantu 4 nibo bahejeje gutahurwa canke nibo bamenyekanye ko bagandaguwe muri iyi ndwi iheze. Umwe yaraguye mu ntara ya Muyinga, undi naho ngaho ni mu buseruko bw'igihugu cacu c'Uburundi, uyundi umwe yaraguye mu ntara ya Cibitoki, uyu yaguye muri komine Mugwi. Uyundi muntu yamenyekanye ko yapfuye ni Dogiteri Karumeni Nibigira, uyu akaba yari umuhinga akomakomeye cane. Urupfu rwiwe rwabaye kuri uyu wa gatandatu w'iyindwi duhejeje. Uyu muhinga yari incabwenge ikomakomeye cane ngaha mu Burundi mu bijanye n'igisata c'ingenzi, aho rero uyu Dogiteri Karumeli yarajejwe amabanga atandukanye mu bihugu bitandukanye aho yagiye aranyura. Yaraciye mu Rwanda, yaraciye muri Gabo, yaraciye mu bihugu bitandukanye aho yize amashure ahambaye, aho nyine yaheruka kuronka urupapuro rw'umutsindo rwo ku rwego rwa dogiteri. Uyu rero ikaba ari inkuru yashavuje abarundi benshi cane, abari bamuzi nk'umukenyezi w'intwari, incabwenge y'Uburundi, acisha make kandi akunda abarundi, agakunda abantu muri rusangi. Yapfuye canke yashengeye ku myaka 46 niyo yari afise. Uyundi muntu agira 4 yapfuye ngaha mu gihugu cacu Burundi muri iyi ndwi iheze, nawe yaraguye mu ntara ya Rumonge. Abo bose bakwije 4 nibo twari duhejeje gutahura ko bapfuye muri iyi ndwi iheze. Abo 3 bo barishwe nk'uko biriko biragenda bivugwa, ariko ujya mu dogiteri we yishwe n'ubugwayi nibwo bwamuhitanye. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa ku mfu n'umutekano wavugwaga ngaha mu gihugu cacu Burundi, tutarayiva ko murantunga, reka tunyarukire muri politika aho nyine bigendanye n'umutekano. Inyankamugayo z'umugambwe CNL izishigikiye umutama Honorable Agathon Rwasa bariko barakorerwa uruhigi rukomakomeye cane, bariko barahigwa buhongo, nk'uko amakuru ava ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi agenda abishikiriza, aremeza ko ibintu bibandanya gukomera cane ibiriko birabera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho rero biriko biravugwa ko inyankamugayo, umwe wese ashigikiye canke akaba inyuma ya Agathon Rwasa ijya nino ngaha mu gihugu, bariko bamukorera uruhigi, bariko arahigwa buhongo, nk'uko amakuru abandanya kugenda vyerekana, kuko hari abahejeje gutabwa muri yompi, barafatwa n'imbonerakure, abandi barafatwa n'igipolisi, abandi barafatwa n'iperereza. Iperereza rya Varisito Ndayishimiye niryo ryagiye rirabafata, byarabafashe barafungwa, abandi baranyuruzwa,
barugwa irengero gushika mangaya. Hari abantu batazwi neza aho baciye bajanwa n'iperereza ryabataye muri yombi. Ababo bararondeye mu busho butandukanye bwo mu gihugu ariko barabuze kurondeza aho hose bakabura ababo. Ivyo navyo bikaba bibateye amakenga akomeye ko boba barahejeje kugandagurwa bakaba baritavye Imana, na rirya ko hagenda humvikana ko hari ibiziga bigenda bitogwa irya nino kandi ivyo biziga ntibihave bimenyekana. Abajejwe intwaro aho ivyo biziga biba vyatowe bagaca babihambisha gihutihuti giturumbuka nyene nk'uko amakuru abandanya kugenda bishikiriza. Ivyo vyose bikumvikana canke kandi bikanaboneka ko boba ari abanywanyi b'abanyuruzwa nyene, abanyuruzwa baba baciye bagandagurwa hama ivyo biziga bikaja gutabwa iyo kure cane ahantu bitazohava bimenyekana. Tuje mu gisata c'amagara y'abantu ngaho mu ntara ya Gitega, abanyagihugu barabandanya bidoga bavuga ko ingwara y'ibihere iriko irasongera isibe mu bukene bari basanzwe bafise. Baravuga ko ubukene bumeze nabi, inzara izura inzara ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi ngo bivanye n'umurindi ico ciza c'ingwara y'ibihere vy'inkende kiriko ngaha mu gihugu c'u Burundi cane cane ngaho muri iyo ntara ya Gitega ngo kiriko gisongera isibe. Uwo kiriko kirafata ubukene mu miryango nyine kiriko kirabuteza. Bajana uwabo yafashwe n'ivyo ngwara y'ibihere vy'inkende hama bagaheza bakamutanga ko amafaranga narirya basanzwe bakenye bafise ubukene bukabije, inzara izura inzara ngaho muri iyo ntara. Ni ku mugwa mukuru wa politike Igitega ngaho iwabo w'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Ibintu bikaba biboneka ko rero bibandanya kuyangara, ibintu bibandanya gukomera cane. Nayo tuvuye ngaho mu ntara ya Gitega reka tusimbire canke tunyarukire ngaho mu ntara ya Cibitoke. Mu ntara ya Cibitoke abarimyi bo muri komine Rugombo nabo bariko baridogera ubutegetsi bavuga ko barimye ibitegwa vyabo ariko ngo barabuze umwavu w'ikizungu barihiye, ngo umwavu warabaye nk'umuzi wibuye ngaho muri iyo komine ya Rugombo. Bakaba basaba rero abajejwe intwaro ko bagomba kugira ico bakoze kugira ngo barabe ko bohava bashira ku bitegwa vyabo. Abo banyagihugu rero nabo bakaba bavuga ko ivyo byose bishobora kuzosongera isibe n'ubukene n'inzara bivugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, mu gihe uwo mwavu wa kizungu barihiye batazohava bawuronkera ku gihe kugira ngo bawushikane mu mirima yabo bashire kuri ivyo bitegwa babona ko bitazohava bitanga umwimbu nk'uwo bari biteze mu gihe baronkeye uwo mwavu w'ikizungu ku gihe. Abo banyagihugu bakaba basaba ko ubutegetsi bugomba gukurikirana ico kibazo bakabaza aho amahera yabo baciye bariha yoba yaragiye nk'uko bigenda bivugwa ngaho muri iyo ntara, naho inzara ikaba izura inzara. Mu gihe igihugu cacu Burundi kiri mu kicaro ca mbere kw'isi mu bihugu vyugarijwe n'inzara nk'uko bigenda bivugwa. Igihugu cacu kiri ihanyuma y'igihugu ca Somalia kiri mu ntambara, igihugu ca Sudani y'epfo canke y'ubumanuko kiri mu ntambara. Ivyo bihugu vyose bituri inyuma, twe nitwe turi mu kicaro ca mbere, ikibanza ca mbere nyine nico twicayemwo.
vyerekana ko bigaragaza ko ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi inzara n'ubukene bikabije ku benegihugu nk'uko bivugwa, nyamara abategetsi bo mu mugambwe CNDD FDD barorera bariko bariba itunga ry'igihugu na duke twari dufise, bariko batunyonya badushira mu mifuko yabo. Amakuru yacu tubaye tuyahagarikiye ngaha, tugiye gutohoza ayandi tuza kubashikiriza mu mwanya uri imbere. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza fyonda subscribe, niba ukoresha ururimi rw'icongereza nyine canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.